Musumba Cargo ni imwe mu mashirahamwe ya Musumba Holding, ikaba ikora ibijanye no gucisha ibidandazwa mu mazi. Ishigwaho ry'ubwato Musumba Cargo akaba ari muri ya ntumbero yo gushikira imigambi ya leta muri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe umwaka wa 2040 igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Uko mutubajije ico kibazo cyo gucisha ibidandazwa ku muhora wo hagati hariho bita mu rurimi rw'igishitsi corridor central. Ico ni ciyumviro caje bivuye ku mugwizatunga asanzwe amenyereye byo gucisha ibidandazwa ari bica mu mazi canke ari bica mu mabarabara ariwe Wiragiye François, niho yiyumvira gushiraho iyindi hinguriro ryitwa Musumba Cargo kugira ngo rikore ubwato bushobora kuza burasahiriza hambavu y'ibidandazwa yahora acisha ku makamyo bivuye Dar es Salaam kugira ngo ashobore gukora ubwato bushobora kubishikana ku kivuko ca Bujumbura biciye ku kivuko ca Kigoma bizananye n'indaraye kugira ngo bishike Kigoma. No umugambi wavuye kuko yabona ko uburyo buriko buratangwa biciye ku muhora wa ruguru cyane bije n'amakamyo basanga ari amahera menshi cyane, bigatuma rero kumbure n'umwene gihugu adashobora kuhatorera ku nguko ku bityo bidandazwa biba vyaciye kuri uyo muhora wa ruguru cyangwa vyaje n'imiduga biciye mu mabarabara. Naho iciyumviro rero cavuye cyo gukora ubwato kugira bushobore gusahiriza ndetse n'umwene gihugu azoshobore koroherwa aronka ibyo bidandazwa bizimbutse. Ubu bwato burafise aha naho iki kibanza mubona twicayemwo nico bacita ni première classe, mugabo hasi hari ahandi bita deuxième classe hameze nk'aha nyine. Hanyuma tukaba dufise rero n'amashambre amashambre hariyo iyo bita VIP yigenga, hakaba rero n'iyindi chambre commune. Hanyuma hakaba rero ni na emplacement y'imizigo, ikibanza dutwaramwe imizigo ariho hajya mubona twuguruye kugira mubone hasi ngene hameze, kandi tukaba dufise n'ingene twugara neza kugira ngo umuzigo w'umuntu ushike neza. Ubu bwato urabona yuko ari ubwato nababwiye ko bwitwa ko ari bwo bugezweho muri ibi bihe bya none ngaha mu Burundi. Rero ivyo byose birabufise, hariho igikoni kirimo ibikoresho bigezweho, hariho n'amatwarete akwiye. Akarusho ni kanini cyane, murabona nk'ubushize twariko turazana amatoni y'ibidandazwa bya Musumba Style bijanzwe bihingurwamo amabati, yari amatoni arenga 1000. Ayo matoni rero ubwato bwa Musumba Cargo MV1 bufise ubushobozi bwo gutwara amatoni 1500 icarimwe. Urumva yuko arakarusho cyane. Dufatiye rero kuri ayo matoni 1000 uco usanga biciye ku muhora wa ruguru bije n'amakamyo, uza gusanga ari amakamyo hafi 35 arenga. Ayo nayo uciye ufata ikamyo imwe uza gusanga uri kurariha hafi 4000 birenga $, kuva Dar es Salaam. Uciye ufata rero nk'amakamyo 35 ukagwiza namwe mahera, umva ko ari amahera menshi cyane. Kandi rero ukacushirako rero n'uburyo butwarwa n'amakamyo, entretien, abakozi, eka ndetse n'ayandi mataxi arihwa mu kumbibe, uca usanga ari amahera atari make. Bigatuma rero n'ubwo bwato buca bushobora kubizanira icarimwe biciye mu mazi. Murumva ko ari akarusho. Ikamyo ishobora kuhagenda ivuye ngahe kaje Dar es Salaam ni hafi imisi 3, iyindi misi 3 yo kuza. Aho dushizemwo ikibazo cyo mu nzira kushobora kugira ikibazo, ibyo byose tuhasanze harimo akarusho kuko biciye rero bikaza n'amawago bigashika
ku kivuko ca Kigoma kabizira rimwe kandi biziye rimwe duca tubipakirira rimwe muri ubwo bwato bikaca bishika neza kuri iki kivuko ca Bujumbura mu mwanya mwiza kuko kuva Kigoma gushika i Bujumbura uburyo bwato bufise umuvuduko atari muto buhagenda n'umunsi umwe ntushika na masaha murumva yuko arakarusho kanini ku bidandaza biciye kuri uyu muhora wo hagati Musumba kubera hari izindi zoyikurikirana ababwiye irafise uretse kubereka mwamaze kubona yuko ifise duhejeje ku izi moteri mubona ni moteri nshasha kandi zifise ubukomezi budasanzwe nico gituma nabwiye yuko ubu bwato bunyaruka ni kubera ya moteri zikomeye ari zikiri nshasha zirafise ubushobozi bwo kwiruka kugira ku gihumbi imwe urumva ziri hamwe ni bibiri urumva ni zifise ubushobozi budasanzwe nico gituma ubona nababwiye yuko atabundi bwato ngaha mu ruzi bugendera imbere ya Musumba kuva kuri ico kibazo c'ubukinga impanuka z'umuriro canke zikindi kintu cajo cose ico baracimbiye cane kuko baragize aho ku mpande no hejuru gushika kuri passerelle hejuru barashizeho aya système anti-incendie iri puissant bivuga ko aho hose izo mpanuka zibonetse duca tuyikorako tugaca tuyikoresha bigaca bigenda neza impeje kuba iyo système anti-incendie ya mbere dukoresha iri ikomeye gusumba ibindi byose iya kabiri kizimyamoto urabona yuko dushika 8 tugerageza kugira nyinshi kubera kijyamo niwo mutima w'ubwato niwo mutima hajya niwo mutima w'ubwato ico gituma ubona twagerageje gushiraho ibizimyamoto byinshi 8 sibike kugira ngo hamwe igishika ntihagire ico kizokora ziri ubwoko butandukanye nico gituma hari ibyo bita poudre hari ibyo n'ibindi bita CO2 ego nizo dufise ni burebure cyane burafise imetero uburebure ni metero 73 hanyuma ubwaguke ni metero 12 mu by'ukuri intambamyi ntizobura icambere coco intambamyi ya mbere kenshi dukunda guhora nayo ni ijanye n'ibikoresho no kuvuga ekipema ku maporo hari ikibazo aho usanga zijya mashini zipakurura izo twita amagri mu gifaransa usanga zitari ku rugero rugezweho izindi nazo ugasanga nizo mu myaka y'igihe twari tukiri muri colonisation urumva bica bituma rero habaho guteba mu buryo bwo gupakira cyangwa mu buryo bwo gupakurura haba ndetse no kuri ibi bivuko byose haba no ku kivuko c'Ikigoma nahe Bujumbura iwacu murabona ndetse ko hariho na Grimobile y'abashinwa isanzwe na isahiriza ku kivuko ca Karemi naho ni ingorane nini cyane tugomba gukorera ku mwanya byasaba rero yuko ivyo bivuko byose biba byikwije kugira ngo ipakira ry'ibidandazwa n'ipakurura ry'ibidandazwa rikurikiza amategeko kandi ubwato ntibutebe ico coba ari ikintu ciza cane niyo ntambamyi ahanini duhura nayo iyindi nayo nuko bikunze bigashoboka ibivuko bigakora ijoro n'umurango kuko muri uyu mugambi wa leta nk'iyi nzira izohuza Uvinza Musongati igashikira Gitega
tuzoronka ibidandazo atari bike bishobora kuza bigashika aha ku kivuga iwacu bishobora kubandanya no ku bindi bihugu. Aho rero bisaba ko twitegura, bisaba ko igihugu citegura kigashiraho ibikenewe byose, kigashiraho amahanga azoshobora kwakira ibyo bidandazwa, kigashiraho eka n'abakozi bakwiye ndetse n'uburyo bw'umuyagankuba bakahamurika hakabona ku buryo ijoro n'umurango dushobora kuzokora tugakamisha imigambi y'iterambere, na cane ko iyo migambi y'iterambere izoba yatwaye uburyo atari buke. Twebwe twavuga yuko nka Musumba Cargo mwene ishirahamwe yavyiyumviriye neza kandi abibona kare, kuko nubwo uwo mugambi w'imbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 murabona ko yavyiteguye hakiri kare. Nico gihe baheruka kugurura gushirako kumburiwe ry'umushinge mu kubaka irya nzira izohuza Uvinza Musongati buye Tanzania. Hariya murabona ko itariki 18 ariho byabaransuma officiel. Ibisigura iki rero? Bisigura yuko ubu bwato bwa mbere bwamaze kuza buracisha ibidandazwa ndetse n'abantu mu mazi. Hariho n'ubundi bwato buriko burubakwa bw'ingenzi. Ivyo rero byose mu nyuma hazokubakwa n'ubundi, kuko n'iciyumviro yamaze gushira mu ngiro ndetse kitakiri mu mpapuro ahubwo aza yaragishize mu bikorwa. Nico gituma rero tuca tuvuga tuti uyu mugambi wa leta byiza nuko yo kwitegura mu buryo bwose ku buryo yimbona kazoza nka Musumba Cargo tuza twaramaze kuyitegurira, ari naco gituma na leta yoca ibandanya ishiraho ibindi byose bikenewe ku buryo uwo mugambi wobandanya utera imbere. Ikindi naco murabona nubwo turiko turavuga hari cariho ikibazo cerekeye nk'ingenzi zishobora guca kuri iki kivugo cacu, iyo ke passage na hamwe yobwirwa ko ikagenda igatunganywa neza, navyo vyoba vyiza cane. Hakabaho gushiraho ibikenewe byose kugira ngo umutekano w'ingenzi, umutekano w'igihugu, umutekano w'ibidandazwa n'ingenzi zoba ziciye ngaha ushobore kuba ukingiwe, kandi ibyo byoba vyiza cane kuko ibyo bikorwa byose biriko biratunganya n'ubwo bwato buriko burubakwa buzoba bukeneye ibyo bikorwa byose, ayo maserivisi yose kugira ngo ibikorwa bigende neza, igihugu gitere imbere eka ndetse n'ishirahamwe